ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwiriwe mwese muri kumura kuri Radio Nderagakura kaze murano makuru avugwa kuri uno mugoroba naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaganutse ku mutaga wo kuri wa gatanu avuye mu gihugu ca Qatar aho yari yitavye inama y'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Ingene urwo rugendo rwagenze tuza kubishikirizwa n'umukuru w'igihugu muri ano makuru. Imyidogo ijanye n'ikena ry'impapuro z'inzira ngo igiye kurangira vuba kuko ngo mu biro bijejwe imbibe n'ikirere aho izo mpapuro zikoregwa ngo bari ku kivi, bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano inyuma yaho agiriye urugendo muri ico kigo kuri uyu wa kane akabona uko vyifashe. Mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi ngo ibice 15% by'abakenyezi ku isi yose ngo nibo bakoresha neza ubwo buhinga. Byo bishikirizwa na Daniela Niteka yigisha ibijanye n'ubwo buhinga muri kaminuza y'u Burundi. Izi nizo ngingo nkuru zigize amakuru zigira ngo tubashikirize mu kanya tuja mu idonido. Jera nta karutimana ari mu buhinga bw'ivyuma makuru mugira mu yashikirizwe na Anosiate Ndayizigiye. Tubamenyeshe kandi ko aya makuru mushobora kuyakurikirana ikibiriraho kuri Facebook ya Radio Nderagakura hamwe no kuri web3 radionderagakura.com. Naye babwiye mu nkuru z'amakuru kuri mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaganutse ku mutaga wo kuri wa gatanu ava mu gihugu ca Qatar aho yari yitavye inama y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Mu vyo yaganiriye na mugenzi we ngo basanze kugira ngo ivyo bihugu bitera imbere ari uko vyogira ivyo bishorera hanze bakanashinga n'amahinguriro. Umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko yaganiriye n'umukuru w'igihugu ca Qatar kubijanye n'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo hakaba yamusabye ko yoshigikira ingabo zarungitswe na EAC muri ico gihugu. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu rugendo mu gihugu ca Qatar aho twari twitavye inama navuga yuko zari nk'inama zibiri, inama imwe y'ibihugu bikiri inyuma mu iterambere n'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ihuza ibihugu byateye imbere be n'ibihugu bikiri mu nzira bitaratera imbere. Iyo nama rero yari yo kurabira hamwe ngene twokwigishanya natwe icokorwa kugira ngo ibihugu vyacu bishobore navyo gutera intambwe bitera imbere. Rero duhuye hagati yacu twarahananye ivyiyumviro icokorwa, umwe wese akiganira abandi iwe ingene vyifashe. Turaheza twese turigira inama tuvuga tuti turakwiye yuko natwe twotera imbere. Murumva abantu bakenye bahuye ivyari bihimbaye mbere, hariho abo twavugana tukavuga tuti mbega iyi nama ntitwoyiheza burundu ntituze tugaruke. Hariho nk'abo twavuga akavuga tuti tugerageze Burundi iyi nama ntizibugarukemwo izije mu bihugu bitubuze ko bishoboka. Iyindi nama rero igira kabiri yari yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu yamaho kugira ngo bwa mbere turabire hamwe wa mugambi w'iterambere wo mu 2030 aho twiyemeza yuko abenegihugu b'ibihugu ivyo vyose baba bafise ubuzima bwiza kugira ngo turabe aho bigeze. Iyo nama rero yoyo novuga yuko yari ifise amajambo y'urufatiro menshi. Rero Uburundi bwari bwizewe kugira ngo burongore inama imwe muri izo. Twebwe tukaba twarongoye ikiganiro, inama yari iri ku rufatiro rw'ibijanye n'ubudandaji kw'isi yose no mu burere tuba duherereyemwo. Iyo nama rero twari kugira ngo turabe kuko ubudandaji niyo nkingi y'iterambere.
tudashobora kudandaza haca twoba dushitseho tudashobora tudafise ivyo dushobora kuba ko twateye imbere naho muri iki gihugu cacu ku vy'ukuri umuntu wese atagira ico ashobora barumwo rero barahanahana ivyiyumviro n'abari mu bihugu biteye imbere barerekana inzitizi zikunda kuba kugira ngo batwugurure natwe dushike kuko kubera abo bateye imbere urasanga bazana amategeko ahambaye atuma usanga ibihugu bitaratera imbere yazibiye rero iyo nama twarayirongoye turongera turashika ku vyo dushikiriza ishiramwe mpuzamakungu turabe yuko vyokorerwa. Tubamenyeshe ko muza gukurikira ido n'ido ry'ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu inyuma y'amakuru mu rurimi rw'igifaransa. Imyidogo ijanye n'ikena z'impapuro z'inzira yibonekeje mu misi iheze igiye gutorerwa umuti kuko mu biro bijejwe imbibe n'ibirere bari ku kivi mu gukora izo mpapuro bivugwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse inyuma y'urugendo yagize kuri uyu wa kane muri PAFE akagabisha abiyita abakomisionere b'izo mpapuro ko bagiye gufatwa batabwe muri yompi kuko bari mu bacafuza urwego rujejwe gutanga izo mpapuro mu gusaba ibiturire. Murazi ko hari hamaze imisi umwidogo abenegihugu bavuga yuko inkaratasi z'inzira basavye bigoye ko bazironka. Uno munsi nasanzwe bariko barakorera abantu basavye bo mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Bose hamwe abamaze kuriha twasanze bangana 11,000 hakaca haba n'abasavye amarandevu batarariha bangana hafi 40,000. Abo rero twasanze ko bishoboka ko izo nkaratasi bazibaha mu ndwiza twumvikanye ko batangwa gukora n'imiburiburi 500 ku munsi. Mugabo rero niho amapasiporo twasanze yarakozwe amaze imyaka 2 amaze umwaka byumvikana ko hari abasaba izo nkaratasi batazikeneye cyane. Rero totera kamo ko abantu bose basabye inkaratasi z'inzira amapasiporo cyane kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze kwizo nkaratasi zose zakozwe zihari baze kuzitora. Itakozwe hari umwaka gorane n'abazamwereka akogorane akari. Ikindi twasanze nuko bari kubitegura neza kugira amarandevu batanze nabo bari bahaye isango ryo kuza kurihirako ryo mu kwezi kwa 11 niho bari bageze cyangwa gutora izo nkaratasi twumvikanye ko baca kudunza umurindi wo gukora ku buryo nivyo banabihindura navyo nyene mu ndwiza bazobaha yandi marandevu bakureko nk'amezi 3 cyangwa 2. Ica kabiri ko abantu bafise ibibazo vyihuta nibazo vy'ingwara cyangwa abanyeshuri baca kw'ishuri hanze cyangwa ikindi kintu dusaba kwihuta twumvikanye ko abenegihugu babikore mu bugwa neza bandikire umuyobozi mukuru w'iki kigo komiseri general bamusigurire neza ko bafise ibintu vyihuta bijanye n'ivyo basabiye iyo passport bandiki ikete n'intoke baze barishire ngaha anya muri secretariya twumvikanye neza ko ayo makete acaha inyishu n'imiburi mu misi 2 passport ibibonetse. Hanyuma twasanze hari n'ikindi kibazo c'abantu batonda ngaha bataje kurondera inkaratasi ziwabo kuvuga abakomisioneri twumvikanye na komiseri general ko abo bantu tubarondera bose ubwo tubashire mu gasho tubahane neza kuko barabuza abandi bantu baje kurondera inkaratasi zabo ko bashika ngo bavugane n'abajejwe iki kigo. Byumvikana ko ni vya bindi vy'ibiturire bivugwa ngo passport ngo amafaranga aya cyangwa yandi tiko ndatohoza birashoboka ko hashobora kuba umupolisi umwe cyangwa babiri bigenza nabi mugabo ntikuvuga ko igigo cose ayo cyabya biturire ko batugomba tubeshe nico bituma ruvuga ati umuntu wese kuza kurondera passport ngaha muri migration ategerezwa kuba ari yiwe aje kurondera aho twovuga ko vyokoroha umuntu bakamureka nukwerekana ko uwo muntu baje gusabirwa passport ari mu bitaro akwaye adashobora gushika cyangwa ari umwana mutonya w'umuminere w'imyaka mikenya cyane uzofatwa rero yaje gusabira passport umuntu akuze yigendera azubwenge atagwaye tuzomufata nk'inkoziki kuko nibo baduteza urubwa abo bantu rero baba komisioneri nibo dushaka kugwanya ko nibo baca bagenda no gucafuza n'inzego bakavuga ati amahera atangwa nayo kubera iki batangirira kwibarabara cyangwa muri quartier ureka ngo ndagushikireye. Ikindi rero nosozerera ko nuko notanga umwizero ko twaragize komande y'utundi dutabo kandi twinshi cyane utwo tudufasha muri kazoza ko ibijanye n'impapuro z'inzira bitungana neza atamusumikana. Ibi rero ndabivuga bebwira nabe n'igihugu gose bavyumva ntihagire uhangayika avuga ngo ndagowe ngo passport ngo niboneka nivyo twaragize akabazo misize kubera abo twatumye ko bazituzanira batazizanye ku gihe mugabo guhera uno munsi no kwizeza abantu bose yuko atakizosubira kuduciramo tuzobana yotanga inkaratasi z'inzira ku rugero rushimishije. Nagendera gakura turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ikibazo ca BBN ngo leta igiye kugitorera umuti mu misi ya vuba. Ivyo vyamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu byo
mu bushikiranganje bw'ubudandaji Severe Wakaregwa kuri uyu wa gatanu hari mu nama ubwo bushikiranganje bwagiranye n'abegwa n'igisata cy'ubudandaji n'amahinguriro kubijanye n'akamaro ko kwinjira mu isoko rusange rya Afrika Zerekafi. Severe Wakaregwa akavuga ko ibibazo vya BBN bitavuye mu nzira ngo abadandaza ntibashobora gukora borohewe. Hanyuma ivya certification ya BBN ngira ngo mwese murazi muri iki gihugu uno munsi BBN ni kintu leta bisa nuko yafashe mu ntoki kandi washaka ijambo rica mu kanwa k'abantu cerekana yuko BBN yahaga aho muca mwumva yuko ari kibazo gihanze iki gihugu gihanze kandi leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ibibazo vya BBN bive mu nzira kuko BBN ibibazo vyayo bitavuye mu nzira mwebwe nk'abadandaza ntasaganirizo dufise ntidushobora kugira ico rero ni kibazo leta yafashe mu ntoke n'inguvu zayo zose aho jewe rero ico novuga nuko nobaremesha ikibazo ca BBN no kuri disipe kizoba cavuye mu nzira. Hari mico mibi iyi mico ngo abagabo n'abagabo barongorane ngo abagore n'abagore barongorane ivyo Imana harigeze bivuga kage n'umuvumo kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana babishigikira ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana nivumwe ubone nawe ngo n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo sivumwe nibicumuro vyose mugabo iyo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasavye mwebwe abarundi umurundi yava akagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ivyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu. Radio Nderagakura makuru avugwa mu ntara ya Kayanza umutekano wifashe neza ku rubibe intara ya Kayanza ihana n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo vyemezwa na buramatari w'intara ya Kayanza Rimicisha hayo akavuga ko bakorera mu nyabune ijoro n'umutaga kugira ngo babumbatire amahoro n'umutekano. Buramatari w'intara ya Kayanza akamenyesha kandi ko n'inkozi z'ikibi iyo zifashwe mu Burundi canke mu Rwanda baca bazihanahana agasaba abene gihugu bo mu ntara ya Kayanza gukura amaboko mu mpuzu bakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Nkuko twabimenyesheje mu Kayanza dukora amasaha yose 80 kuko twabonye yuko iterambere kugira rishoboke nuko abantu koko baja kukiza bagasohora amaboko mu mpuzu bagakora amasaha yose kineze urushe ashobora kugenda kuruhuka mugabo amasaha yose tuza gukora kugira ngo iterambere ryiyongere. Rero ivyo tubikora kubera yuko umutekano ukwiye murabona ko ari igihugu babikurikira kandi tukaba ari tara bisanzwe iri ku mupaka abantu bibeni Rwanda aho biza kwama twagaye kugira ngo umutekano wame ukwiye ntagira akaducamwe ariko bifashe neza ko muri minsi batuma tuganira n'abavukanyi bo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda bijanye no gutungira umutekano no guhanahana ngibi kuko nuko kwezi kurangije twaragiye mu gihugu cy'u Rwanda kandi turavugana ingene twohana nk'ibi bizabitse ikibi mu Burundi zikahongera mu Rwanda cyo baduha yo ikibi yaba yikoze ikibi mu Rwanda none ikazi none akubwo twasubiza iyo nkozi y'ikibi kugira ngo ayikubite nayo mu gahanga. Muri make rero umutekano umeze neza cyane. Buramatari Remicisha hayo arahanura kandi abene gihugu bo mu ntara arongoye kuvavanura n'urudandaza rwo mu binywabi ni nyuma yaho haherutse gufatwa abantu batatu bari bashoye ubutare mu gihugu cy'u Rwanda. Subira mukurikire Remicisha hayo. Nkuko turi rubibe bahanganye cyane na babandi bakuru dandaza kwa magende gabo nkuko bimeze inzego z'umutekano zamazaga abatari bake imbere nka bose barafata amashikirizwa ubutungane ngira ngo mukurikiranye masentare kuri uwo munsi wa gatatu n'indwi hariho batatu baciriwe urubanza ko bafatanywe kare bwoko bwa Opramit babutwaye mu Rwanda bafatiwe ku mupaka abo baraciriwe urubanza baciye babacira ikibiriraho bafatanywe itoni n'inusu 2,500 kuko butare murumva rero yuko inzego z'umutekano zamazaga hari ndetse n'abakunda gufatwa batwaye byandazwa novuga biribwa abenshi bakunda kubafata cyane hari ababa bagomba gutwara nk'ibiharage abandi bakagomba gutwara isukari nk'amavuta ndetse n'ibiraya abenshi rero baragiye barafatwa kandi barashibije ubutungane barahari ubu rero mugabo ubu batwara ibiribwa byaragabanutse no munsi ntabo tubona kuko barahashijwe koko bimwe bikomeye cyane abo rero baragabanije no munsi turashima ko
n'abenegihugu bose twaciye tuja hamwe urunani rw'intamenwa muri ya Nyabune amakandi batuvyura cane cane amakomite y'umutekano kugira ngo akore mu runani kandi ubudasiba. Ubu rero noshima muri make mu ntara ya Kayanza rero nkatera kamo uwo muntu wese yaba umunyakayanza canke atari umunyakayanza agize agatima gukora urudaza kw'amagende ko yari amagende vyageruwe amaso ya kera ntagiwe mu rutaro nta nahamwe azomenera uko abanyagihugu baragaba. Kandi n'akamo ka leta vyereta nkozi nuko umwenegihugu wese acunga mugenzi kugira ngo twese dukore mu runani n'intamenwa kanatsinda nyine cibari mu gihugu cacu yavuze ati turi kumwe twese ashoboka. Tukivuga amakuru ajanye n'urudandazwa nyene mu ntara ya Muramvya, abadandaza bo muri iyo ntara bahamagarirwa gukorera hamwe mu ntumbero yo gukora imigambi minini iteza imbere intara. Ako kamo bagatewe na buramatari w'iyo ntara Diomede Nzambimana mu nama yatunganije kuri abo badandaza kuri wa gatanu mu ntumbero yo kubahimiriza gukora urudandazwa rwisunze amategeko hamwe no kurabira hamwe uruhara rw'umudandaza mu iterambere ry'intara ya Muramvya. Buramatari Diomede Nzeyimana agashimira abadandaza bo mu ntara arongoye kukuntu mu mwaka uheze wa 2022 bakoze bisunze amategeko ivyatumye intara iba mu zambere zubahirije ibiciro vyashinzwe na leta. Iyo nama ikaba yarangiye hashizweho ihuriro ry'intara y'amashirahamwe y'abadandaza. Buramatari akaba yakeje abatowe ngo barongore iryo huriro akabasaba gukorera ineza y'iterambere y'intara ya Muramvya. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Eric Yarankunze, tukaba tuzoyigaruka ko neza mu makuru yacu yejo mu gaturuturu. Ibice 15 kwijana gusa vy'abakenyezi kw'isi yose nibo bakoresha neza ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi no gutuma tumanako amakuru. Ivyo bishikirizwa na Niteka Daniela yigisha mwene ubwo buhinga muri kaminuza y'u Burundi. Agasaba abakenyezi kwitwararika kumenya no gukoresha neza mwene ubwo buhinga kuko ngo muri kino kinjana mwene ubwo buhinga busigaye ari nk'inzahabu kubera ko ataco kogwa hatisunzwe mwene ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Buhinga ngurukana bumenyi n'iterambere ryaryo uyu munsi ntibikunda uko ico gisata umuntu acirengagiza ngo bikunda tera imbere kw'isi. Turarenga gatoyi imiliyaridi 7 muri izo miliyaridi 7 imiliyaridi 3 n'ibice 9 bashobora guhanza ibikoresho by'ubuhinga bwa none. Muri Afrika baba amamiliyoni 900 kandi rero muri abo baravuga yuko abakenyezi batari ku rugero rumwe n'abashinga ntahe. Miliyoni 927 gusa nibo arabakenyezi kandi no muri abo ngo ababikoresha bakavyikora ko mu byo basanzwe bakora ngo ni ibice 15 gusa. Bikatwereka yuko hari intambuko umukenyezi akwiye kubandanya tera kugira ngo ntasigare inyuma. Abakenyezi ikiboneka nuko Imana yabahaye ubwenge bariga amashuri ariko ugasanga sinzi ko novuga ko nukwikumira kuko nta uba yababujije kuba muri ivyo bisa ariko kumbura umuco niwe ukwiye kubandanya ubatera intege kuko baravye ibijanye n'ibi vy'ubuhinga ni bice 17 kwijana gusa n'urugero rw'isi yose. Harimo ibihugu baheza bakaba bakeye kumbure na twebwe turi muri abo. Ivyo bigatuma haba ingaruka kuko ubwenge Imana yabahaye buba bwicaye. Ikindi usanga ibintu vy'inkuramutima bidaheza bikunde ngo bigwire kuri ubwo buryo ngurukana bumenyi kuko abanyenevyo basa n'abategera mu bijanye no kubitunganya. Ico rero kikasaba yuko haba vy'ukuri abigeme abakenyezi mu mashure yisumbuye mu mashure ya kaminuza hari hakaryo gahabwa abigeme ngo bavyijukire, hakaba ivyo vy'ama club y'amateyise kugira ngo babakabure hakiri kare kandi ni ngombwa tuzobibonamwo inyungu uko imisi izoziragenda. Iyo nkuru ni icisozera amakuru twabateguriye kuri no mugoroba ku isaha 1:49 ariko kuba dufatiye mu nzira ndabutse ingingo nkuru zari ziyagize. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaganutse ku mutaga wo kuri wa gatano avuye mu gihugu ca Qatar aho yari yitavye inama y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Ngene ubwo rugendo rwagenze muraza kubikurikira ku buryo bw'idonido inyuma y'amakuru mu rurimi rw'igifaransa. Imyidogo ijanye n'ikena ry'impapuro z'inzira ngo igiye kurangira vuba kuko
mu biro bijejwe imbibe n'ikirere aho izo mpapuro zikorerwa ngo bari ku kivi bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano inyuma yaho yagiriye urugendo kuri uyu wa kane muri ico kigo kugira ngo arabe uko vyifashe. Nayo mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi mwumvise ko ibice 15% by'abakenyezi ku isi yose aribo bakoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi no gutuma tumanako amakuru byashikirizwe na Daniela Niteka yigisha ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi no gutuma tumanako amakuru muri kaminuza y'u Burundi. Nukora nshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura hano turangirije amakuru twabateguriye mwakoze kuba mwayateze abiri shimire kandi na Gerard Ntakarutimana yafashije muhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire Anosiat Ndayizige nari kuri micro nkabanda bikebanuye mubandanye mugira umugoroba mwiza muryoherwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura murakoze. Magic mix, call it the magic. Umwana kwisi asigura byinshi, yeah. Umwana digiti